Je ndabumva 5 sur 5 ntimunyumva. Allo? Muranyumva? Je ndabumva mwe muranyumva namwe. Yego turakumva ariko dusaba ijambo imbere yo intervenir s'il vous plaît. Murantunga. Hari umuntu ariko aravuga. Excusez-moi. Yego pardon. Dr Emmanuel nimwe mwari mufise ijambo. Okay, justement murakoze neza. Nari mvuze nti akarorero ntanga bwari bubiri. Kamwe na Castivese ntibantunganya. Ça se passe entre le 2 novembre 1993 et le 6 décembre kuko ni imbere yuko bahamba Ndadaye ses compagnons bari bavuye muri ambassade de France. Bref, yariko avugira kuri de vacances bamubwira ko bogira ico bavuga kijanye na ntuzenye no guhumuriza abarundi. Il a répondu en ces termes, je pense que c'était en français, yagize ati garantissez-moi la sécurité et je vous garantirai la paix dans 2 semaines. Donc, uwo mutegetsi a posé une condition avant d'appeler à la paix au calme et nimba yatari responsabilité, je me demande ce que c'est. Uwo numwe uwundi nawe no muhisi yaramaze kubijana malheureusement no witwa Christian Sendegeya. Ça devait être en février, je pense 1994 ou après. Niwe bamubwiye bati muravye yaje ari vice président de l'Assemblée nationale. Muravye ibiri ko biraba biribonekeza yuko ari Frodebu yatumye kwica abatutsi. Turabasavye rero mucaho mwaciye. D'ailleurs c'était une route entre lui et feu Nicolas Mayugi. Abubwiye ati dusavye Frodebu ko yoca aho yaciye yigisha amacakubiri ikabigisha kudakuriho nyabwoko. La réponse yabaye ngo nawe nyene ngo nibanze bace ngo aho baciye ngo bigisha ko Frodebu ari mbi niho yaca arenza ko ngo nejo bundi ngo bamenye yuko nibica umukuru w'igihugu ngo ari uko bizogenda. Donc non seulement il assume ce que le Frodebu a causé, a fait, mais aussi il promet la réédition du même crime à l'avenir. Donc izo nizo exemple zibiri hanyuma tukira aho sinzi ko mu nkundira umuntu tumwe canke ibiri ngo ngira ico nkompleta kuvyavuzwe na Dr Alphonse Rugambarara. Kiriya kintu encore une fois womenga kiriko kiradutesha umwanya ca les identités ethniques entre guillemets ubwoko ntitwoteba cane ko tubwita ubwoko shaka tuwita umurwi canke tuwita umuce ariko ikihari seke hariho muzita des entités abanyabiharuro bati x hariho ibintu bibiri canke bitatu imirwi y'abagize Uburundi idatanye cane kumwe nigera kubivuga nta nkundire subire ndahashimikire. Igikuru uko twomara umwanya n'inguvu n'ubushakashatsi twerekana yuko ari byo twarazwe n'abakoroni. Abakoroni bubakiye ku bihari gusa babiha insiguro n'ingene bikoreshwa kubi. Nico nagomba kuvuga nti du moment que tumaze kubona yuko 2 3 nuvuga 6 na 5 7 na 2 na kararenga 8 n'umunani 9 na 1 na 93 hamwe n'ubu rero kuva muri 2015 hariho abantu bahigogira bicwe atakindi bazira atari uko ari abatutsi. Ntushobora kwica ikitariho, ntushobora kurondera guhumbira ibiti vyitwa umusebeyi uretse umujwari wa musebeyi utabaho. Ahubwo ndamufashije yobagira ati l'identification ou plutôt l'usage qu'on a fait de l'identification yitwa umusebeyi par rapport à umujwari ni ari kibazo. Mais sinon c'est qu'il y a quelques différences zitonya datanije tuvuga ururimi rumwe mugabo twebwe ni bimwe nigera kuvuga ndahashimiki duhagare ku kugene hari abantu ibihumbi n'ibihumbi byishwe none munsi bakiriko atakindi bazira atari uko babita abatutsi parce que si on ne reconnaît pas cela ahubwo tuma tuyo dukamera mucogeze yasfro de unasende de yayo parce que ntiwohonye ubwoko butabaho nako kagohe nagomba kumuvunira nayo ubundi Dr Emmanuel sabwe na nimashaka ndamutse no kuri iryo jambo nyene muvuze nashaka kubabaza none ko mutigera mushira une emphase sur le fait que une certaine entité a été exclue exclusivement kucyo bari bo ku kintu barimwe bisanze ko mutigera mushira iyo emphase mukavuga ngo
de là est partie toute cette frustration et de là est partie nayo mandi na genocide nibyo bintu byose kuba ngira ngo nibyo Mutama Rugambara yariko aravuga l'idéologie de l'exclusion du génocide avuga ngo bamwe barabaye exclus dans tout, ils ont dû se mettre en bloc et dire bariya rero on est différent, on est plus pareil. Uno munsi rero kacubona bariko baricana kubera iki kuba babaye séparés d'office kandi abandi nabo babibonye comme tout à fait normal kuba ntibabigwanyije pendant plusieurs années. Nuno munsi tugasanga turi muri ayo novuga muri ayo mayerere ko gushika uno munsi tutarabigwanya. Umva bari yari kibazo gusanga kuvuga kuri ico kintu yari complete. Merci. Urakoze neza ahubwo unyibukije umwigisha yanyigishije reka ndamuvuge n'umwanya wo kumushimira n'umushinga ntahe Patiri Adrien Ntabona umubajije ikibazo ciza yakubwira ati ndagukunda ko tuyaga mugenzi nawe urakoze kumbaza ico kibazo nukuvuga yuko ukumuvuze ngo twoko tutigera tuvuga ko habaye exclusion reka nivugire navuze Patiri Ntabona sinohava nigereranya na ntibantunganye niwe yahora avuga kiri umukuru w'igihugu reka mvuge nk'umukuru w'igihugu ngo hanyuma nk'umushinga amateka hanyuma nk'umunyagihugu asanzwe mu nkunde ndabivuge kubiri muri kumugana na Emmanuel Nkurunziza chercheur ou docteur en linguistique spécialisé en analyse du discours à ce titre donc à ce titre niho nahagaze ndababwira nti n'insistons pas sur les référents et insistons sur les référés nijo nagombye kuvuga concrètement ko bitwa ubwoko umurwi umuce canke iki sico gikuru igikuru nuko muri zirya miliyoni zingahe z'abarundi zigize uburundi no munsi cyaza zigize 3 n'igice canke 3 n'igice 72 hariho imirwi 3 idatandukanye cyane mugabo birashoboka ko iyo mirwi ihari nuko rero ico no kuvuga ko je ne nie pas l'existence de différences si minimes soit-elle. Ica exclusion naho c'est là où je redeviens niho navuze ntimunyitiranye ntibantunganye c'est là où je redeviens militant anti-génocide arongoye igisata ca Canada ca génocide twebwe ubwacu reka naho ushaka ukamucangana na Nkurunziza Emmanuel l'analyste du discours ntaho ndigera mvuga ngo je ne reconnais pas que à un moment donné il y a une catégorie de la population yabaye canke yoba yarabaye exclue sur des bases ethnique entre guillemets canke régional exactement comme umuntu muzi ntohakana ngo mvuge ko abatutsi ateko baraba exclus. Par contre je vous lance un défi de me trouver une seule fois no banaravuze ngo awa jamais. Par contre je peux vous citer la date pas vraiment menga hari 9 mai mugabo ndazi ko yari mai 2009 la première personne yakimbajije muri 2013 yari umugabo yararongoye BBC gahuza miryango Kirundi Kinyarwanda section ari Yusufu Mugenzi yambajije ko twari ko tuvugana tete hari muri ubu ko twari ko tuvugana byantega maranga acamugira ngo haheze imyaka 20 renga mufise ishira hamwe igwanyeho nyabwoko ngo mugabo ngo ntimuvuge ko ari byashikiye abahutu namubwiye nti urabe hose aho twavuze uvuga iby'iwandi bya genocide ntirigera ivuga ngo barakabona ibinaka mwe namwe rero ngaha nisho nagomba ndakubwire nti ahubwo c'est une suggestion, ça m'a fait cette suggestion. Invitez-moi, que ce soit à titre de chercheur, que ce soit à titre de secrétaire de la génocide, pour qu'on parle d'exclusion. Je répondrai présent, je me préparerai. Gusa muvenga munyubise yuko ariho ntaniye namwe bavuga ngo abo bafrode no bari bagize ngo frustration. Je niho navuze ni rien ne peut justifier le génocide. Là je persiste et signe, exclu ou pas. Ahandi ho ubaye nkayitira avuga ngo na karaba yahudi no batwara amabanki yose ngo na karengo no batumye dusino muri 2018 n'ibindi ngira ngo turahumvikaniye reka ndamutsa amahoro ndazi ko abandi bakeneye ijambo. Merci beaucoup murakoze. Frank uracyahari? Bona Frank ijyaza kugaruka rero abasabye ijambo uwashoboye kuduza ukuboko ni baho murashobora kuduga kwijambo mukabaza ikibazo cyangwa mugatanga intererano. Murakoze cyane. Hagera pardon oya uduze ukuboko nje nagwa ninde twe twavugana maze igihe kinini nasabye ijambo ninde nisinde umuja nabatanze Hagera. Okay Diane umva Diane no Hagera wewe nta jambo wigera umpa yeba muri mentalite yanyu y'abahandi hose nta ni jambo na rimwe wigera umpa jamais. Diane fati jambo duga ku jambo Diane ntajye nshaka aho rero reka
hari uwundi ashaba ijambo baho urashobora kuvuga ku ijambo murakoze cyane reka nyarutse ndabone ko hari ibibazo byinshi no sinumva igituma hagera yamahereza aba co-anfitrion umenga numu infiltré aza kubuza amajambo abandi bantu twatanguye wowe uri mu co-anfitrion jamais why ubuza abantu twasabye ijambo kuva kera why winjiramwe wewe ukaza kubuza ijambo abandi bantu why hagera siko mu bikordona neza kugira ngo bigende neza ariko reka duhane ijambo hagera reka tugukebure ivyo uri kurakora benshi bariko baravyandika sivyo birababaza cyane bande bose ubagumiza hasi uduza ndabashimiye ko mubandanya mukurikirana ikiganiro turi kugaruka ku byabaye mu Burundi mu 1993 abantu basabye amajambo ndabinginze kumbura abatari bwashikirwe muraronka umwanya ikiganiro ni ca magazine Remesha cyateguwe na magazine Remesha hamwe n'itorero Burundi hamwe na Dr Rugambarara Dr Emmanuel Reka Diane Kaneza niwe wari wasavye ijambo urashobora gufata umwanya turawuguhaye kandi nizere ko nta shavu rindi ririmwo murashobora gufata umwanya Diane Kaneza ndababwiye twese twamengaha ego nibyo amasahari gihe agera hejuru umuntu ugasanga ko mu muvyeyi abafite ibintu ariko arakora mu rugo sibyo turinjiramo tugasohoka tukinjira ko twese turafite ibintu dukora mugabo iminsi yose umushinga nawe hagera sinzi ingene abikora arinjira akaba confiance akaba umuntu ataduka ijambo bon soit akakara kantu nakanitse no mu makomantere nka 3-4 twinjire kuvyerekeye ndashavuye cyane kuvyerekeye isuje y'uno munsi twebwe twari abana biga mu 8 mu 7 mu 9 hariho abantu benshi bafite imyaka nk'iyo je mfise igihe haba ibintu byose mu natura sibyo twari abana tutazi ikintu na kimwe ntacyo twari tuzi kuko twari muri interna hari nka jewe natanguye kumva urusase muri 91 nari umwana afise de mon 76 je pense que j'avais 15 ans quelque chose comme ça sivyo ntabyo twari tuzi ibintu byose bikorera ba mu Burundi sivyo hama rero twari muri interna tukabona imisogisha tukabona abadirecteur bafatanya amanama tukabona ibintu byose biba byaraturengera urumva ukuntu rero byabaye developer just narinzi 72 hariho abantu barigo baradutukira 72 hariho abantu birigo baradutukira ibintu byose byabaye twe tutazi igihe rero tubona ingene twabonye abantu bacu abandi bana bariko barapfa abandi bana bapfuye twe twari muri interna twavuye muri interna près de semaine 3 semaines tukumva ntibashaka kubemera nkuko nabo nyine ejo twarumvirije témoignage y'abandi bana sivyo twe ntituraronka umwanya wo kuvuga témoignage yacu natwe turayifise je niga ku mushasha je ndazi traumatisme yo gushika Bujumbura ingene yantwaye je naba muri quartier 7 je ndazi na après ingene twama tufise un jour si ono ingwano twe turazi le poste 93 ingene twayigwaye je ndafise trauma sinkijama ahantu hatari lumière simenya yuko njamye neza parce que simenya umuntu ari derrière la fenêtre sibyo aha rero iyo tutanguye kuvuga ibintu byose dushobora kuba twaramerewe nabi aha twese twarababaye ntitwumva igituma severe irabana na 72 ntirabana na ntuwa aha hariho abantu benshi bafise amatraume yabo sibyo peut-être que c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais on va en développer nimba réellement dushaka Burundi bwubaka ntitwigere twibaza yuko il y a des gens qui ont souffert plus que les autres non on a tous souffert donc rero
iyo hageze igihe ukuntu umuntu ariko arakubwira ngo ibi n'ibi ngo hagize iki haba hageze ko twese mutwumviriza, haba hageze yuko iyo nk'umuntu nk'ubunye aravuga ngo ejo ni le 21. Ok, est-ce que toi tu penses que pour moi ce que c'est le 21? Ko je nagiye ku idrapo, murabizi ko abanyeshuri twese twaja ku idrapo mu gatondo twe twatuzi ikintu cabaye kibaye, mwe murazi ahantu by'ababyeyi banje baba kugira je nibaze yuko ibyabaye no mu nyuma. Donc rero aha anye abantu twese twarababaye, mugatwe twarishwe kandi turimo turacicwa, kandi ubu turacyafise ihohotero. Je il n'y a même pas 3 semaines barambwiye ko bazonyica n'abana banje bazogira iki, muravyibaza ivyo? Sibije kaneze byane banyizinya nka Burundi ataki nakoze ndiko mvugisha ukuri. Donc rero iyi le 21 c'est pas seulement ibintu byabaye ijya semaine, non, c'est la continuité qui reste même gushaka kwisa umugoroba mwiza. Urakoze cyane Diane. Sindumuja imbere ko Sindumuja avuga reka baho yasabye ijambo mbere baho agira icyo avuga mu majambo avunaguye umwanya mutonya cyane, hama Sindumuja ace yakira, hama turaza kumviriza mutumire wacu icyo avuga ku byamaze kubazwa cyangwa gushikirizwa n'abariko baratwunganira. Ego murakoze cyane kuma ijambo kuri iyi sije turavugana ko hamaze kwinterview n'abantu benshi kandi bavuze ibikwiye. Rero ikibazo ngira ni turi kuri bya 1993, ndibaza ku ruhande rw'iwanje urumva ikibazo maze iminsi mbona mu maspace nuko umenga tuba turaharira umwe wese azana ivyundi vyiwe, ariko ni vyiza ko tuganira umwe wese agatanga ingene avyumva ko hasi no muri sentare imbere, ariko ni kugira ngo arico tumwimvita abantu baba specialist kugira ngo batubwire bimwe na rimwe, ariko hari n'ivyo bidakenerwa specialite ndende, ariko bikenerwa yo ko umuntu avuga uko yabibonye nuko abizi. Hama ibice na gatatu kumenya ko ari genocide jewe uko ndavyumva canke atariyo ntaco bizofasha. Numvirije amatima nyaje tumvise ntavyo bizofasha ababuza ababo canke bizofasha abarunda, ahubwo je niyumvira ko kumenya gushengeza guhana bakoze ayo mahano tudafatiye mu kivunga dufashe vya 6 na 5 7 8 8 9 n'ejondi 2005 hakabaho mu wigenga umva makungu urimo n'abantu badahengama. Ico nico nyene kizotuma abantu tumva yuko ibintu vyagiye ku rutonde rwiza. Hanyuma ikindi je numva cyo bufasha nuko hoba gutunganirizwa no gusubiza utwabo abatunyazwe muri ivyo bihe, kuko ico abantu ntibagumye bakivuga, kuko uravye vya 93 no turavuga nk'abari mu makambi y'impunzi haba mu gihugu hagati n'abakiriyo mbere no mu mahanga. Turavuga nko mu Burundi kuva intwaro zatanguye ntazigeze nakore cyane Ngozi hajya mu Ruhororo na Rosmaye kwaba cyane, sinigeze numva bagira plan yo kuvuga batabari ngaha musubire ku mitumbi wanyu canke turafise ingene twoba hasi kugira musubire wanyu, canke abarundi bahungiye Tanzania mwagarutse muri bya kure Suzanduze, canke abari muri Kongo, abari mu Rwanda za Mahama n'abandi, ko nafatiye hamwe byose n'ibintu bikiri ibibazo. Rero ngira nti kurandurana n'imizi akagatima k'amoko, abantu bakigishwa tukitwa abarundi muri twebwe, nico conyene kizotuma Uburundi buba bwitwa Uburundi bwa twese. Ariko no ikibazo kihari bizokora bande? Mbega uno munsi ndagira nti mbega nikikiri igikoresho abanyapolitike bakoresha kugira ngo bagume ku butegetsi. Turavye ibiganiro bagumye bagira vy'amagaburanyama kenshi, haba ivyo mu Kigobe na Kajagi Arusha Sane Video n'ahandi henshi. None nuze Dr. Rugambara yagize ati abazungu nibo hari ivyo bazanye, ariko ndagira nti none abazungu aho bagiriye hari cakozwe ko tuvuga ngo nibo badukwegeye, canke ni ryari twatanguye kumenya ko abazungu baduhenze, ko twagize ngo nibo baduhenze igihe tumenyeye twakoze iki?
none canke ndibaza eske no munsi ivyo ntituramenya yuko baduhenze ariko uriko uraraba je nkaraba no munsi ndi muri Canada ukaraba abazungu tubabamwo iyo ushatse kurondera ivy'amoko ukoresheje birya by'iwacu ukaraba abantu uvuga utuhu no mushira hariya wundi no mushira hariya mugabo bobi wabo ni gute bacobe kudukonvenka mu Burundi ni bya bindi nyene pouvoir biri fragile nuko atazari zihari nibyo ariko basanze abarundi effectivement bari fragile hanyuma profita iyo ntuze yabo kutamenya kwabo sino mu bazungu kubera ko batabitanguriye iwabo ko bari bazi ingene wita umuhutu cyangwa umututsi ugiye muri za Europe n'ahandi naho hari bindi kwivyo by'abahutu n'abatutsi bitahereye iwabo ariko bakumvuye ko bobizana iwacu ico rero kiracari kibazo kuko iwabo urabona ko bitahari cyane rero aho niho nashaka kugeza ariko ndumve ko ibiganiro bimeze neza ariko mwe muri meshe ibiganiro mwoza murarimita imyanya ariko nanagize muri commentaire kugira hashobore kuvuga abantu benshi bakwiye bashoboka twe tuze turamanuka twabahejije hanyuma abantu bavuge ndumve yuko ama space afasha cyane no gukira mu mitima murakoze urakoze cyane urakoze kandi no ku ntererano duhaye tuzaza turafata umwanya muto muri uno mwanya imbere yuko Dr Rugambarara agira icyo avuze ku bimaze kubazwa sindumuja wari wasabye ijambo ndakubona uri ku murongo mwofata umwanya urakoze twari turindira umwanya munini tukabona abandi babaduza Kasirano Tienne nagomba gushimira cyane wowe washoboye kuorganiza iyi space no gushimira abatumiwe batwigishije ibintu byinshi nico gikuru bose wumviriza Mutama Mukasi wumviriza Barugambara wumviriza na bamuhozi bose na Dr Emmanuel ikintu bahurija le point commun twese twumvise nuko iyi genocide y'abatutsi ya 93 yabaye planifié na Frodebu hari inyigisho mbi zivuye muri Frodebu hari ejo twarumvise la distribution y'imipanga yabaye pendant la campagne hari ibiziriko vyatanzwe hari ayo matronçonneuse ibyo bitoro byose vyatanzwe avant même yuko Ndadaye afata ubutegetsi donc hariho une idéologie novuga génocidaire canke discrimination yukumva ko y'umututsi bavuga bati prunani y'abatutsi hanyuma bakavuga bati tuta ngwitsinzi ni cash canke ni catch right siko badusiguriye ejo ntari nkiri muto mumbabarire donc ikintu cose coba carakozwe kivuga giti reka twextermine umututsi yari inyigisho ziva muri Frodebu ariko icagiye ikinsiga n'ingene twisanze gute ko Ndadaye yocaba umu héros tukamucelebra est-ce que du célébrer l'idéologie ou bien du célébrer sinumva hari ahantu ntatahura ingene ava mu mugambwe wakozeho nyabwoko ry'abatutsi muri 93 hanyuma bagaca bamucelebra nk'umu héros national n'umu héros gute mwambutsa sinzi kuri ngaha Dr Emmanuel nashaka mudusigurira ingene twisanzaho Ndadaye yo umu héros tukamucelebra murakoze kandi twumva ko yagirizwa amaraso ava mu mugambwe wakoze ibishoboka vyose kugira ngo bahonye ubwoko bw'umututsi muri 93 uno munsi tubona n'abari kuri pouvoir turababona harimwe abagirizwa ihonya bwoko ry'abatutsi muri 93 n'ubu l'idéologie ni yindi nyene la discrimination de la race ethnique y'umututsi iracahari iraplana preuve nuko abari ngaha 80% bari hanze ibi bintu turiko turavuga ntawo bivuga ari Burundi hanyuma mushoboye kutweklasisa kuri ivyo mwamukoze tugira amahoro murakoze ndashaka kumwishura ego cyane urakoze ego mwogirako ego reka nshagagure nivyo bisigurika kubiri mufasoni wajije ico kibazo hariho ibyo kugene intwaro iba yubatse igihe byavugwa canke byasabwa irya mbere hakaba n'icyatumye canke no kugene byabandanije bivugwa bifatwa gutyo uwa mbere Ndadaye bakimugandagura
uwa mbere yavuze ngo ndadaye ngo nabo bayicanywe ngo bahawe ngo iteka ryo kwitwa ngo incungu za demokarasi n'uwitwa Leonard Nyangoma nshobora kwihenda ari kumenga araheze iminsi 2 gusa iryo barariguye we nyine ubwo yaranavuze yuko yabivugiye muri ya garage ya kompanyi yitwa ngo Alcometare aho yari yinyegeje kuva uwo munsi abivuze twasubiye kumva mbo Frodeo yisubiramo uko nyine we n'abafrodeo twasubiye kumva umuntu wa mbere nshobora kwihenda sinzi ko ariwe yabyanditse ariko wabyanditse reka ndamureke uwa mbere yagize courage yo guhakana yuko umuntu yatemesheje abantu baho ubwoko atuba Héros National n'umuhisi Juvenal Madirisha canke mu kinyamakuru yari arongoye citwa Le Carrefour des Idées ibisigaye byaciye bibandanya bityo offre de bitera abo basangiye ubutegetsi bamwe bakitabira abandi ntibabigwanye bihagije jusqu'à ce kurumva rero kiba adopté officiellement jusqu'au point twiretrouver avec n'umunsi wamuhariwe n'ibindi nabirinde iyo byose urumva rero nta handi byazananye ko bari basangiye uwo mugambi wo kumara abatutsi nibutse cyane yuko mwumvise Juvenal Madirisha abihakana ushobora kwihenda itariki mugabe ico bikoze hari mu mwaka nta mwaka wari bwahera igihonyabwoko ryakorewe abatutsi ribaye ivyo yishimikiza ko hariho igihonyabwoko ryamukurikiye bagombye kumuburanira bashobora kuvuga bati nta kumwagiriza ibyabaye yapfuye ariko twibukanye yuko imbere ya 93 muri 92 je pense muri ligiteka Ndadaye Melchior était fondateur ngira ngo bamuhozi bobi twibutsa lui s'était opposé à ce que la Ligue condamne le massacre contre les Batutsi bitwa abagorwe bo mu Rwanda bariko bicwa n'intwaro ya Habyarimana yitwaza ngo nuko FPR irikiragomba guhabuza igihugu. Voilà pour les origines et le cheminement twagiyemo malheureusement jusqu'à ce que no munsi umuntu yashigikiye ibyumviro by'uko bahoranye Abatutsi yitwa Héros National. Kongiza aka kanya gatonye gusa vous permettez ko ngira ico mvuga ku co Dr Rugambara yari yavuze canke ndindira. Kugira ducunguze umwanya umwete murashobora kugira ko amajambo makenya cyane avunaguye mwakoze ko yigeze kuvuga ati dufatira akarorero ku byabaye ati kubera iki mucankuzo 1993 hapfuye abantu bakinyuma yicwa rya Ndadaye ho nyabwo kuri takoze kwa ati canke mu ntara ya Bururi ikintu cyose cyamba gifise bati nta kaburimbo mucankuzo sinovuga ngo sahwanya Frodeo nta kampanye yo kwankisha abatutsi yari yakoze ariko ikizwe nuko son administration canke itamuntu ze yari ifiseyo nta n'umushinga amateka yari hafise ico tucibukanye hanyuma ica kabiri mu ntuzenye muri Bururi ni kuraba muri passé nejo twariko turabivuga natuvyibutsanya 1972 ubu igomba kumara abatutsi Imana igakinga muri Bururi hariho amakomune menshi soit dit en passant mwibuke ko Bururi yari Bururi na Rumonge na Makamba actuel canke gushika hirya yeje kugeza aho sente dihinduriye ikabikira ko ishatse abafrodeo bigisha ejo hari umuntu yabitwibukije ati baje kwigisha yo kwanka no kwica abatutsi abanyagihugu babariza ati twabyumvize twabonye ati mugabo twebwe turazi cyo twabonye 72 aho abagombye guhonya abatutsi badukwegeye bahasigaye c'est principalement cela biriya byo kuvuga ngo nuko hava abasoda benshi canke ngo bari barongoye igisirikare twazaje kuvyishimikiza ntawe bibabujije ariko hariho l'expérience ya répression du génocide contre les Tutsi yari yabaye en 1972 niki imbaye ndagomba kuvuga kuko nasanze igihe na mwishura gatonye ntaye nakivuze tugira amahoro. Ego cyane umengo na Mukasi bari bamubajije sindi umujumengo yari yamubajije Mukasi ndambona Mukasi yaje yadugije ukuboko Frank ngira ngo arafise ijambo ashaka guterera mwambutsa kurabahaye umwanya simpeba cyane cyari kuri ikibazo cyari ico engene Ndadaye yabaye d'abord ntibamwise Héros National ni Héros de la démocratie nashaka kuvuga aho bitaniye na Héros National yari gwa gasore baramuhindura bamugira Héros de l'indépendance hanyuma Ndadaye bamugira Héros de la démocratie. Quelle démocratie?
nivyo no kubi ndadaye ni rohero de la démocratie mupanga be nijya baririmba mu Rwanda kera huze niwe Kayibanda niwe yatuhaye demokrasi kuko demokrasi si zimwe no kuzumva hariho demokrasi mupanga ni yitirwa turavuga demokrasi génocidaire hanyuma hariho ni leur héros ils le considèrent comme leur héros ils ont leur raison je nibaza ko no kuvyumva no kubibarekera uko bavyivugira bon so kuvuga ni aba wumva atari héros national ntube frustré ntibikuze gusinzira bamwita héros de la démocratie mugabo ntuce wimvira ngo niga démocratie kwa gasore yavuga ati démocratie mu nyakuri nkuko abarundi bayumva kandi bayipfuza nako nashaka kwishura gutanga kunyisho ego katuraba ko hari abandi badugije amaboko hari Dr Rugamba nawe yadugije kuboko hakaba hari abitwa Gigi Burunga nabo ngira ngo batavuze ariko Dr Rugamba yadugije kuboko reka twumvirize Dr kumbura garuke no kubimaze kubazwa hama inyuma ndibaza aravunagura mu majambo makenya hama inyuma yiwe cyo twakira abo bandi murakoze allo muranyumva ego turakumva Docteur très bien en fait nadugije kuko Rumataho yavuga yari yabajije ikibazo kubijanye n'ivyabaye 93 hajya muri ambassade de France sinzi ko ari byo yabajije ariko nari nashatse kuca ndavyishura directement rero aho habereye la tentative de putsch l'assassinat enfin assassinat yabaye bamaze kuduhamagara kuri état major tubwira ngo tubafashe imigambwe irahahurira turagira ivyo tuvuze ko turasubira turahura turasohora communiqué tumaze kumenya ibiriko biraba mu gihugu hanyuma Musenyeri Bududira Musenyeri na mwana barahamagaje les associations la société civile les partis politiques kugira bagira ico baterereye ku vyariko biraba kuko turavye les principaux dirigeants qui devaient ou pouvaient aider bari bahunze nka bose rero baca baradusaba ko hoba une équipe yogenda kuraba abo abafrodeu bari muri ambassade twaragiye ariko ntitwakiriwe neza j'ai eu la chance yo kuba muri délégation twari 4 personnes deux des partis politiques et deux de la société civile dushitseho twakiriwe na l'ambassadeur de France aradutuka ngo twishe umupresident twagize ibiki twebwe yuko dushaka kuvugana n'aba dirigeants du Frodebu abo bari bahari les parlementaires le premier ministre nawe nyene yarahari nukuri baranga ko tuvugana ico rero cyatweretse yuko uko kwanka bariko barespera yuko ibiriko biraba mu gihugu biba en leur faveur inosa yavuze nawe ibyamushikiye donc ivyo rero vyarerekanye ko la question du génocide yategezwa gufatwa au sérieux. Personnellement, à ce moment-là, plus de 10 jours sans nouvelles y'umuvyeyi wacu yari mu rusengo bari bamutemye et que plus tard qu'ils ont pu yashoboye kuba évacué. Ikindi novuga kubijanye n'abagicekeranya kuri la responsabilité du Frodebu à ce moment-là, nuko hariho ikete ryanditswe en 2004
de la part y'abari bafunzwe bari responsables soit administratifs soit du parti Frodebu bari bafunzwe kubera ibyabaye nyene en 93 les massacres banditse ikete bandikira le président du Frodebu qui à cette époque-là yari Dr Jean Binane. Je vais juste dire une phrase. Monsieur le président du Frodebu, malgré les tortures inhumaines que nous avons subies dans les différentes polices, nous nous sommes sacrifiés et avons refusé de dévoiler les secrets que nous connaissons pourtant bien sur la résistance populaire d'octobre 1993. Nous venons de passer plus de 10 ans dans des souffrances et des traumatismes indescriptibles dans les cachots de la mort et malgré cela, nous gardons toujours l'Ibanga, le secret en nous. C'est très explicite ku byabaye en 93. Aho nishuye ibyo Rumata yasabye, ndizeye ko atahuye uko byagenze à cette époque-là et même à la suite de 2004, la lettre, il bivuga clairement. Et nous kuvuga pour continuer sur le sujet que nous avons, c'est le rapport de 93. N'insiste kandi encore une fois, ce rapport ifise ibice bibiri. Ifise le putsch et l'assassinat de Ndadaye comme première partie et les actes de génocide ou tous les massacres zabaye à cette époque-là. Et les recommandations de ce rapport, n'insiste encore une fois, zotegerezwa kudufasha twese kugira ngo turondere ukuri ibyabaye muri iki gihugu cacu. Naho ngejeje kugira ngo abandi bashobore kuvuga. Peut-être après on va conclure mu gihe tuzoba turiko turasezera. Murakoze. Ego murakoze. Ijambo rimwe Frank Ego reka ijambo rimwe par rapport y'aba invité du jour Dr Rugambara na Dr Emmanuel. Hari abantu bashaka kubandikira inbox donc bariko baribaza none barashobora kubikora cyangwa cette communication murayikoresha. Merci beaucoup. Reka mwanyuba ndabishure. Ego mashobora kuduga kwijambo. Ego turakumva Hagera, mikro yawe rimwe umuyaga Hagera. Ok, merci. Parfait. Nari ngomba mvuge yuko en ce qui me concerne ari à titre personnel nimba babona identifiant yanje niyo nyene ugacurenza ko a commercial gmail.com. Donc ugomba kunyandikira message personnel ari radio Cirimoso yitwa uko nyene radio Cirimoso a commercial gmail.com. Je répète, radio Cirimoso a commercial gmail.com. Hanyuma kugira nenda bivuze ari iri destiné à Emmanuel Nkurunziza à titre personnel canke en sa qualité de chercheur canke ikindi. Sinon kubijanye na ntuze ko murinze murimpa ndagomba nsezere nibutsa gatonya ko ndarifise kuri ibi vya hari umuntu yasinamurotenye izina nafashe icavuze ati hariho dimension canke la donne économique yaba rescapé de génocide de 93. C'est très important kuko hariho abantu uno munsi bafite imyaka 30-31 atandi hantu bazi babukiye mu gahinga kandi bava mu miryango ifise amatongo yifashe. Uno munsi ikibazo cabo kisa nikiko kiraba oublié nejo ubundi umenga sinda turavuganira nganda babwira tuti sukugomba kwikura canke kwanka gukorana n'abandi ariko nuko umenge duhaye tuvuga les droits de l'homme ziri violés mu Burundi ugomba kwibagera ko abantu bafite une situation particulière parce que nk'ubu le droit à la propriété hormis quelques individualités ici musanga abantu babanyaze muri bimwe byo kwaba byatanguwe na Musenyeri bawundi yitwa Kibambonanire igasubiye muri CNTB unaho ngo bisigaye biri datawande muri juridiction yari citwa sévère, je bita sévère, bref, uretse bariya hariyo le cas précis des rescapés du génocide baba ku ma site de rescapés bita ngo site de passé intérieur ba
bayeho hamwe hamwe nako ni henshi ubu ari sous pression constante yuko basubira hitwa ku matongo iwabo kandi bamwe hagari bamwe babicira abantu abandi nabo ils ont dû vendre d'énormes propriétés d'énormes pans de leur propriété c'est pas la totalité pour obtenir ne serait-ce qu'une parcelle hafi y'ibarabara ngo babane n'abandi ntibaje gutsindwa mu ntozenye mu bitoke abo rero kubigumiza hamwe muri rya cadre globale y'ama droit de l'homme ari violé systématiquement sans préciser yuko ari une catégorie particulière bari doublement si pas triplement victimisé murumva ko twaba turiko turabarenganya gatatu canke kane c'est le moment puisqu'on parle du génocide de Tutsi de 93 de le rappeler surtout aux partenaires abo twita ko dusangiye urugamba rwo kurwanira agateka kazina muntu ico bacumve le droit à la propriété et indirectement on a pu montrer notamment igihe twahora na le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi yuko indirectement baca basanga bari privé de les droits à la procréation canke à fonder un foyer kuko ntuzokubaka ntuzorongora utagira urongore voilà enfin mu kurangiza kubera cagiye kiragaruka mbere ni mwashaka no muri dernière intervention du docteur Alphonse Rugambara nacumvisemwo nase no kusaba ntimumpinda mubaze ati le rapport des Nations Unies sur le génocide Tutsi de 93 hamwe yogirirwa suivi kaba appliqué twohungukira twese ego cane no kuvuga abarundi bose na cane abakonyozwe ko niho nyabwoko ariko ngende nibukije kuko tuzokera ko tuvuganye ukuri entre autres habitudes langagières ziri assassines je me permets l'expression ni cette tendance à toujours accompagner icitwa génocide Tutsi canke génocide en général et des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité iki ndakivuze sico ndamwagirije ariko nk'umuntu azi ingenere comportement au niveau du langage zigenda atagikoresheje abandi nagomba babonera akagohe kuko aho harava karambare ni bya bindi upito birankuraje les génocides ni bya bindi navuga ngo n'ubundi harabaye exclusion voilà enfin ikindi nagomba kuvuga ni je pense qu'il me concerne ko ndumvise n'undi muntu agisubiyemwo on m'a apostrophé. Je ne sais pas si c'était à tort, si on parvenait à me prouver qu'à Arusha, il n'y en avait pas. Non, bah, statistiquement, c'est qu'il représente. Mugabo abariyo pour des intérêts pécuniaires, canke izindi, zitari iz'ukugwanya nyabwoko notamment. Et là, bita abayisi amagaburanyama tukabisubiramo kubera tubona que ça colle à une bonne partie de ce qui s'y est passé là. Ils vont bien revoir cette appellation. Mais sinon, c'est le moment de dire que quand on parle, quand on loue Arusha, il faut quand même nuancer. Parce que s'il faut applaudir Arusha, pourquoi est-ce que son produit, Ariyo qui a rendu exilé en demi-million de Burundi, Ariyo qui a même annihilé complètement le partage équitable de pouvoir, la soi-disant protection des minorités, il y a prévu dans ce fameux accord, lequel pourcentage ubu ababa génocidaires bagirwa ikigongwe a Arusha bacishemo umurongo mais aussi barasigaye banishimikiza mu kubanomera mu kugenera cette minorité je parle des Tutsi même si on gagne rien à être minoritaire mu kubagenera abaserukira mu nzego ici et là inutile de répéter aujourd'hui c'est pas cela le point combien de parlementaires qui s'autodéfinissent Tutsi combien de commissaires de la CVI bita Abatutsi n'ibindi naho none ko ndavuga ni kujya twubahuka tukavuga tuti nimba ikintu yaramagabura nyuma harabagiye kugira ngo bakomplete agaparcelle canke akazu ariko baraduza independamment y'abagenocidere badafashwe nimba byarashitse tugasanga Arusha yareshuwe appelons un échec appelons à partage de prébande naho batare ma prébande comité je m'excuse de cet écart de langage là. Voilà donc nuko kuvuga ukuri peut-être kukomeza tubisubiramwo sindi nkabisubiramwo quand ce n'est pas approprié mais dans un cadre où cela s'impose eh bien uburyo gukira ingwara arayirata tugira amahoro. Ego cyane urakoze Gigi umwanya mutonya cyane hama justice pour les nôtres nawe ukurikira umundi mwanya mutonya Gigi yari yasabye ijambo atabaye hafi justice pour les nôtres murashobora namwe gufata umwanya just umkanya gatonya cyane murakoze cyane ndabashimiye ko namumpaye ijambo
icambere nashaka kwibutsa abo turi kumwe hano ko hasigaye iminota iri munsi ya 20 kugira ngo dushikire 21 October aho twibuka abarundi sinzi bazize ubwoko bwabo. Ndabivuga ko bazize ubwoko bwabo bw'abatutsi kuko narabyiboneye ko ubuvyanka canke avyemera abifata uko ashaka. Ica kabiri nkaba ngira amadute cane kuri aya matitre muhaye ama space yanyu ntaco bifasha cane abantu babuze mu gihe mukiduta ko ari genocide canke atari genocide, kandi nzi neza ko mwese mubizi ko ariyo. Benshi muri mwebwe muri aba intellectuel murasoma, mwarasomye rapport ya Nations Unies, ndazi ko muzi birimwo. Iyo point d'interrogation ntawe ukiyibaza, ahubwo no kuvyemeza vyofasha benshi kugira ngo vyigishe n'abandi bagifise ivyo vyiyumviro kugira babireke. Ica kabiri nashaka gushimira cane abantu mbona muri Spain, Innocent Muhozi yaraduhaye ijambo maze aratuma yuko twiexprima umu rescape mu gihe umwumvirije ubumuvuye. Kuva jewe natanga témoignage yanje en 2021 vyaramfashije mu mibereho yanje. Warakoze cane, bimwe bivuye ku mutima, ndagushimiye. Merci. Hanyuma ikindi cakurikira nagomba kubwira abantu bagipinga bavuga ngo 72 93, nagira ndababwire ko umuntu yabuze koko mu 72 sinibaza ko washira induru hejuru mu guharira ivya 93, kubera ikibazo no mubaza nti mbega ko 93 bavuga ko bihoye ivya 72 vyoba vyarakwibagije umuvyeyi wawe wabuze. Aho niho numva ngejeje. Igisigaye nuko mwodufasha tukibuka abacu bishwe badasanzwe ku rugamba, basanzwe mu nzu zabo, basanzwe mu mirimo yabo, bakarimbura abakuze, abana n'inzoya atakindi babahora atari ubwoko. Murakoze. Ego cane, urakoze Justice pour les nôtres. Mbere yuko turangiza reka duhe ijambo Burunga, ariko ndabona na Innocent Muhozi ukuboko kukiri hejuru, sinzi ko ari ico afise aza kongera ko. Reka tubanze twumvirize Burunga. Burunga murashobora gufata umwanya. Okay, murakoze cyane. Ego Burunga murashobora gufata umwanya. Justement nabonye umengo Mwambutsa yari yasabye imbere yanje, nibaza ko je noshobora kurindira gato ntako. Ego Mwambutsa, nashaka kuvuga hari ikintu cavuzwe ngo abantu bagira ngo honyabwoko kubera babaye exclu. Ubwa mbere ntibarigira ku izina ry'abahutu, banugwitwazo barikora ku bugome bw'icitwa ubu, citwitwa paripeutu n'ibindi bene ivyo. Ica kabiri bika ndabivuga uko biri, harimwo agahimba ahubwo si kubera bari exclu. N'agahimbo abagenosideri biyumvira ko kubera baronse ubutegetsi, kuko ntushobora kubera uronse ubutegetsi uca wiyumvira canke ubona umengo urahegereje, uca wiyumvira ngo urarekuriwe gutema abatutsi en l'occurrence mu Burundi. Kuko gushika mu 72 navyanditse ngaha wa quelque part, gushika 72 abamwita abahutu ils sont majoritaires hose. En 93 ils sont majoritaires au gouvernement et même exclusif, canke ntumbaze no muri parlement no mu gisirikare hari amayinite ko bo barabaharuye ngo baragize rusansuma rwa moko mu bisirikare no mu zindi nzego. Donc iyo argument yo kwitwaza ngo ni exclu, nibaza ko umuntu yo barayishize hasi. Tugaruke kuri reforme administrative yo kubabirigi.
naho nyene niba barakuwe muri administration nibagende batema ababirigi bagize iyo reforme administrative bareke gutetererwa ku batutsi. Ico kikaba ica mbere. Hari ica kabiri, sinzi ko Dr Emmanuel Hakiri mugabo niba atariho turabivugana ukundi. Izi kota zo kuvuga ngo abaserukira abatutsi mwabantu niho Dr Rugambara yanduruka avuga ko ari amagaburanyama. Aha mwovuga ko muri leta ya CNDD atabatutsi bariyo, mwovuga ko mu 1993 muri leta ya Frodebu aho bari leta ya Frodebu yari kwitema abatutsi ko atabatutsi bari muri leta, canke ni bya bindi baca bahindukira ngo hariho abatutsi b'imperekeza hariho abahutu b'imperekeza. Muri ico gihe rero reka kuvyitirira ubuhutu reka kuvyitirira ubututsi. Mugabo je reste convaincu que abazovugira niba uzovugira abarundi niya bari umurundi abo batutsi niba bari abarundi abo bahutu niba bari abarundi bazoba dignement represente. Mugabo ni haba hariho leta ni haba hariho igisirikare ni haba hariho des institutions ziri mu bwoko bumwe ntizoba ziri institution z'abarundi. Iki ino kucumvikanako eske bica mu makota canke nibica mu makota abanegosiye mu makota ni bande ntumbaze. Mugabo la monarchie yari yarabishoboye n'abandi bose bari barabishoboye batarinze kugira inama ngo duhe kota y'abatutsi. Abatutsi niki ni babidantifiya kwizuru n'uburebure éventuellement. Est-ce que c'est suffisant? Mugabo c'est suffisant pour tuer, ce n'est pas suffisant pour guérir, ce n'est pas suffisant pour s'enrichir. Ariko nivyo abari ubuhutu gusa nivyo abari ubututsi gusa nibaza ko CNDD n'ukuri irafise abo bahutu n'abo batutsi. Maintenant nimwaba murondera abatutsi canke murondera rero abarundi b'ukuri, bon kuko hashobora kuba hariho n'abahutu atari abarundi, hashobora kuba hariho n'abatutsi atari abarundi. Ivyo byose ni bibazo nibaza ko peut-être umuntu atanguye kuvyitirira ubuhutu n'ubututsi. La seule chose Manuel yakivuze, la seule chose gushika ubu kiri consensuel nuko ica abahutu basangiye canke abatutsi basangiye by'ukuri nuko iyo hageze kwicwa bapfa kubera ubwoko, haba bijya mwitirira repression extrajudiciaire 72 kandi ibyo nibyo canke muri ibi byo kurondera rero umuntu ko yavutse ko ari umututsi. Ariko ntimuze kugerageza gusigurira mukasi yuko en fœtus umwana ari mu nda ya nyina yuko bamwishe kubera abo bariko baramwica bari exclu kandi abamuraritse bari muri guverinoma. Umukuru w'igihugu baramuronse yitwa Ndadaye aravuga idiscours ari kandida presidenti tuzobica ntiyavuze ngo tuzobica tuzobaboha etc isegenya mu Kayanza deuxième meeting muri campagne électorale. Hanyuma babivuze ko no muri raporo bavuze ngo ni éventuellement ngo kudeta haba kudeta hata ubu muzorahira yuko ngaha ninde yoza ngaha ngo asinye ngo nta kudeta izosubira kuba mu Burundi n'ahandi ziraba. La seule façon yuko utagira kudeta mu Burundi ni ugutwara neza abantu bakabura ico baguhora. Mugabo nibaguma ugize ibintu bakaguma bakwidogera quand même faut pas exagérer. Ariko ntimusubire gutubwira ko ari kubera exclusion mu 72 hoho. Écoutez, nous étions là. Aba mushobora kubibwira barutse ubu mugabo bariho gushika 72 nuko ntiho babwira ngo aba bantu twita abahutu ngo bari minoritaire dans les institutions jamais de la vie. Gira mahoro. Mutama mukasi mukiraho murashobora kutubwira none kubera turiko turavuga genocide ya 93 twaba tuzi ko hari umuperezida novuga w'umuhutu yapfuye yishwe na bande cyangwa yishwe nihe ethnie? Ico mfise ko certitude nuko atishwe n'umwana en fœtus ari mu nda ya nyina. 2 gushika ubu uyu munsi
harura abaperezida bo muri Frodebu, abaprocureur bo muri Frodebu canke bayihembegwa, uharura abasirikare bo muri Frodebu na CNDD yabo bari ku butegetsi gushika uyu munsi ntibaratubwira l'assassin izina ry'umu assassin wa Ndadaye. N'umurundi probablement canke n'umunyamahanga. Rugambara yatubwiye ati les cerveaux les commanditaires ko badashikirwa ko batavugwa guca urubanza, kandi ico gihe barashizeho une commission deja imbere yuko bivyo byose international biza bati reka dufata abantu turondere ikibi nibi. Le Frodebu c'est toujours refusé, yaranse. Turafise document yarungitswe muri délégation za Nations Unies berekana combien de fois Frodebu yasabwe kuja habona kugira ngo bafashanye gukurikirana abakoze ubwicanyi ubwo ari bwo bwose. Ico ni cambere. Hariho ica kabiri nuko abishe Ndadaye ntushobora kuvuga ngo n'abatutsi kuko ntubizi n'uwamwishe ko yoba ari umututsi. Personne ne le sait. Mugabo uradesida unilateral gushika ubu tugendera kuri version ya Frodebu na leta yayo. Mugabo mwibuke yuko hariho umukoloneli wo mu Rwanda yitwa Ndengeyinka yavuze ati ibyabaye mu Burundi yari repetition generale y'ibitegerezwa kuba mu Rwanda. Kiri muri igitabo ca Colette Brackman, ni témoignage officiel de colonel Ndengeyinka. Bajya abanyarwanda wo muri renseignement yakora iki mu Burundi, Barire umufaransa yakora iki mu Burundi, abo bose usanga nous les retrouvons au Rwanda. Nje ngaruka kuri iki, ninde yabwiye Ndadaye ko ashobora kurara muri pare kandi kizira, de la même manière ko babwiye Ntajyamira ati ugaheza inama Dar es Salaam ugaruke directement mu Burundi ntihagira handuca, kandi kirazira kugenda utegerezwa kugaruka mu ndege yakujanye. Alors devons-nous conclure ko abaperezida b'abahutu bose ndiko ndakwereka eventuel ndiko ndakwereka bashobora kuba bari derrière l'assassinat de ces deux présidents, nabo banka sa sécurité bari autour du pouvoir. Inkware yama ifatwa no mureretsi qui a intérêt nukeneye probablement ko haba martyr de la démocratie, nukeneye ko haba aero de la démocratie, kuko ntushobora kuja muri conseil des ministres ngo wicara utekereze uzi yuko hariho coup d'etat. Ibi nari nabivuze nuko mushaka kuguma muza muransubizamo. Uwishe Ndadaye nanje ndakeneye kumumenya, yamwiciye iki, naza avuge ati namwishe kubera ari naka yantumye. Umuntu ntashobora gupfira dans un camp militaire ngo uvuge ngo. Donc l'espace militaire niyo l'espace la plus organisée. Le plus petit espace uravuga uti ikontorogwa n'umuchef de nimbari de section ou d'équipe. Chef d'équipe ni l'équipe ni yaza kwa ariyo la plus petite unité. Noneho Ndadaye yapfuye physiquement ntibahazi. Donc ntushobora kuvuga ngo byatunaniye kubimenya hanyuma ngo ugende ngo witwe kuri president w'igihugu ntibantunganya Ntaryamira tuske buvure gushika uyu munsi ubandanye widoga utaramenya no mema izina. Dusaba izina gusa, cyenda keneye kumenya izina cyuwi apana ujya kiwibaza agenda aravuga hose ngo ne wishe umukuru w'igihugu, ce qui probablement n'est pas vrai puisque je twayapfunganywe na Kiwina. Ndamubaza wewe mbega ni wowe birashoboka kuba uri umukuru wishe umukuru w'igihugu kabugenda urabivuga, mbe bajya bandi bavyagiriza kumbura atari nabo bajya babishe bariko bababesha ngo bariko barabatorokesha mu mpimba kubera batinya ko baja muri sentare ngo bavuge ko ivyo babagiriza atari byo. Wewe ni kuki wowe ukiriho ugenda urabwira abantu bose ngo ni wewe wishe umukuru w'igihugu? Donc abishe umukuru w'igihugu hariho wamwishe physiquement au moins. Est-ce que nomwe ni babiri? Wombajije ngo bangahe sinzi nuko ari babiri batatu bane, ushobora ko bazi duhinyisho. Mugabe icyo ndi sûr et certain, umututsi wo ku Gatumbe iwacu mvuka ko nta n'umusoda yahaturuka yazize ko Ndadaye yapfuye
hariho abantu b'inshuti batubwiye ati twebwe bari batubwiye ati mukumva Ndadaye yapfuye muce mwica abatutsi mu babohe ngo biraza kuvugwa ku radio yo mu Rwanda. Abo bantu ntibari bwabone Ndadaye n'umunsi n'umwe, ntibari bwa ntushobora kuvuga ngo Jesse nshobora kubivuga, ushobora kuba hariho abashobora kuba bafite aho babihera, mugabo Jesse nshobora kuvuga yuko abo bantu bafise ico bapfana nabishe Ndadaye bajya abatutsi bapfuye. Hariho n'abadasigana bapfuye, batapfuye barimenjuye canke barabaturubika canke abandi bagatanga amande n'ibindi bene ivyo. Abo bose none Ndadaye yishwe n'abantu bangahe? Yishwe n'abantu ibihumbi 100 canke 100? Non, quand même, reka twumve, il faut être rigoureux, kuko udatanguye kuba rigoureux sur les faits, utangura kuzurazana des émotions. Bimwe nabwira sinzi, hariho witwa Renard quelque part arize psychologie, azatubwira hariho ibintu dufata nos émotions, les distorsions cognitives, nos émotions tukazihindura la réalité, ibyo twiyumvira tukabihindura la réalité, kandi ataho bihuriye n'ukuri. Donc muri bene ibi ubwiye imbere ya juge ntuzoja kumubarira ati ngo abatutsi barishe Ndadaye, tu ne le sais pas, gushikaho bakuzaniye uvuga ati l'assassin n'uyu canke le commanditaire n'uyu, niyo abatariho yishwe na naka yazize ikinike kugira ngo ntazovuge n'ibindi. Kameme hariho wavuze yuko ngo yarusha ngo ari bon, si je nabivuze bavuze ko ari je nabivuze, mugabo nibaza ko nasubiyemwe ibyabo bene byo bivugiye ko ari les putschistes et les génocidaires. None nibabivuge nibabyemange batureke. Hariho umuperezida twahuye ndamubwira je hari umuntu nabonye muri iki gihugu bambwira ko yari muri putsch ya Ndadaye, niho wamurungika mu Burundi ngo aze kuvuga kwisigura abatutsi babandi babave ko n'abadasigana batuveko. Arandaba aratwenga, bambariye ko abari proche du president ati ntibugire ngo yagusuzuguye ikibazo yacumvise, mugabo haraje emisera, haraje intumwa yo muri leta y'u Burundi kuri ntibantunganya itubwira idusaba yuko abari muri putsch ya Ndadaye bataja mu Burundi ngo umutekano ngo woba muke mu Burundi. Sinzi ico mutinye, none mwati mutinyirira ndeko bavuga ngo jewe ndi muri putsch, mutinyirira mukasi kwaje imbere ya sentare pour moi que ça barangize muri sentare ngo nandika journal yitwa Burundi Net, boreka kundana muri sentare ngo kubera ko nishe umukuru w'igihugu. Reka twumvikane, tureke gukwegera ko tubivuga uko biri. Niyaba hariho umuntu yishe umukuru w'igihugu tumuvuga uko ari, tureke kumwagiriza inzo yabo dutama n'udukecuru canke defetus ziri mu nda zabanyina. Gira amahoro. Merci beaucoup. Frank. Ego cyane urakoze Charles Mukasi. Oui, dusubize ijambo Burunga hama n'umwanya uri kuturega. Burunga hamwe na Kinzo. Burunga. Merci murakoze, ndafatiriwe nari ku mirimo nibaza ko byimvira nabishikiriza n'abandi babishikirije, ariko murakoze kumpa ijambo gukurikira yo bandanye. Merci. Ego. Urakoze cyane Kinzo, hanyuma Rugamba nibaza yuko umwanya uzubugiye. Kinzo muranyumva? Ego turakumva. Mwagize neza ikiganiro cy'uno munsi, twahiga ibintu bitari bike byabaye muri 93. Murabandanya mukora ivyo bintu tumenye cyane amateka y'igihugu cacu n'ivyabaye muri iyo periode. Numvise intervention ya Mukasi yavuze ubunyene kuvyerekeye abo berishe Ndadaye, aravuga la présence y'abantu bo mu Rwanda bo muri ibintu bijanye n'umutekano. Ego. Nashaka kumubaza ko Kinzo ndabona ci yazimya mikro yiwe. Kinzo oya yariko aravuga Frank, yariko aravuga. Nashaka kumubaza ko bazi umuntu yitwa Michel Elias yabarandikanye na Ndadaye ya maquette,
aho Ndadaye yadenonsa ikintu cyitwa hutisme. Ivyo bintu irabizi byarabaye canke ni bariko baraduhenda? Murakoze, nico kibazo nashaka kubaza. ntabyo nzi vraiment nabambesha urakoze cyane kugira ace gira sorry pardon Frank ngira ngo nibakumva ariko mutama mukasi yariko aravuga ego bandanya oya nashaka kuvuga ko ibyo iyo témoignage ego bandanya mukasi narabyumvise directement mugabo sino shoka mvuga ngo nibyo canke sivyo kuko sinari umukonseye wiwe sinari hafi w'iryo keti ntajyo mfise bishobora kuba byarabaye bishobora kuba bitamugabo ko mubivuga bishobora kuba byarabaye ariko au niveau des faits politiquement nta hantu na hamwe nigeze numva muri discours ya Ndadaye avuga ko iyo ideology ari mbi kandi ategerezwa kuyigwanya kubera imvo zibiri. Yarabaye milita mu mugambwe w'abakozi b'u Burundi ubu ari mu Rwanda, ubu yararitse gutema abatutsi ko extermine abatutsi ngo Burundi bwitwe Republique du Soleil Levant, ngira nibijya yise Uburundi bushasha kuko yagize campagne pour débaptiser u Burundi ngo bwitwe Uburundi bushasha. Kandi decret hariho decret yasinywe, decret ya mbere yayisinye ono de la présidence de la République du Burundi nouveau. Ico ni kimwe. Ica kabiri, kugira ngo urongora umugambwe witwa Frodebu upfuye uwo mugambwe ugakora iho nyabwoko, haba hariho ikibazo. Ico kintu catumye abantu le meilleur de meilleur bagufata kuri le meilleur d'entre eux bakakugira umukuru wabo, hanyuma ntube warateguye kuko avuga ngo imbere yuko apfa tout le monde affirme ko yoba yavuze a commencer par son épouse ko yavuze ngo muraraba imiryango yanyu ngo faites attention ku miryango yanyu ntimukora amaraso. Donc harazi iyo miryango yabo bapfiki nabo bantu boba bashobora kugira ngo bamwice. Ça veut dire hari ikibazo mugabo hariho ubwo bucuti bw'ama organisation akora ihonye bwoko. Le Frodebu c'est un front, niwe yakivuze muri conference ya mbere yagize muri Novotel umugambwe Frodebu wemerewe. Le front ni meproba ni bampere nibijya byose hari nuko bijya byose toutes les organisations zijya twita anti-tutsi kuva mu Bubirigi na hehe niyo Le Frodebu c'était un front. D'ailleurs wabonye apfuye l'écran pani imiryango y'u Burundi meme navyo nyine by'imiryango y'u Burundi byarasubiranyemwo les pro les sociaux pro sera bari sinzi ko basubiranyemwo mugabo ils se sont positionnés probablement différemment que ça ligne mugabo kugira ngo ube le leader des fronts des organisations anti-tutsi kireka mudashaka kwemera ko ari des organisations anti-tutsi ngaho rero nous ne parlons pas le même langage, nous ne pouvons pas nous comprendre. Aho jewe yongeze ngaho n'ukuri nanje ndabamba murabamba nkabamba ntizofata twumvikanye kuko ou bien une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Ou il est contre les idéologies anti-tutsi nabyerekane nabigire nabivuge kujya Mayugi yabivuga yagize campagne mu gihugu cyose agakwira igihugu akanandikira ministre de l'intérieur ati hariho ibi bintu Frode biri kwiragira si naho umuganga utaremegwa, ce n'est pas un comportement démocratique. Ndadaye yarigeze agira campagne pour dire que abatutsi ari des citoyens burundais, umuntu yobasonera kandi kuwoba yiyumvira ko ibi nibi adashobora. Bon, Ndadaye nagira ntange ko example ntibantunganya twagirana ibiganiro yari propagandiste wa Frodebu nkaba propagandiste wa Iprona. Mwiradiyo naramusavye nti niwabubona Frodebu itigisha amacakubiri mu Kirundi yo racisme bahita amacakubiri, niwabubona mutariko murigisha bibi bizokwegera Burundi uri kwiradiyo y'igihugu bivuge bitomore abarundi bavyumve, abo mwita ko ari inshuti za Frodebu abanywanyi banyu bumve ko ejo na hirya yejo ibi muri ko murabigisha byo gusubiza abatutsi mu Misiri
atari ibyo Frodebu yigisha yaranse ndadaye baramusavye ibyo nabyumvise muri conference de presse ariko bamubwiye ati aba ba Frodebu ariko bashahura abasirikare n'ibindi bene ibyo etc est-ce que ntiwovuga quelque chose ngo justice nikora akazi kayo ce qui est normal mugabo y'ibintu bene ibyo biriko biraba soyez courageux uri mu leader politique ou bien ushobora kugira nkuku kwini buraya ukavuga uti jewe mvuga ivyo abantu boba bashaka boba bakunda bashaka kumva n'ibindi bene ibyo ukibagira l'intérêt public niyo nyishu notanga kuri ico kibazo murakoze no mukompleta gatonye ubusa share mukasi ego kuri iki cha example zaho murakoze kuri iki cha example cyaho ndadaye canke Frodebu yanse kwitandukanya n'amacakubiri ariyo hasize nko mukasa bivuga ntanga juste un seul exemple ya ndadaye je crois que yari meeting si pas le dernier avant-dernier kuri Kotebu muri discours yavuze ati iyi leta mporona mugani we niko yayita no yarazi ko ariko aratanga ngo baradusabye ngo nitwitandukanye na parti hutu tuvuge yuko ari umugambi w'amacakubiri yavuze ati bazorindira ira répéter bazorindira kugeza imbwa zimera amahembe ibyo byavuye mu kanwa kandade wenyine ubwiye donc yaranse kwitandukanya publiquement n'umugambwe bamubwiye ko yivuga yonyine ngo kwabwe ko amacakubiri nako ko nagomba kongeza nayo ubundi turiko tumurika kuzuye yaba yaragwanya amacakubiri n'ikibinegera kuvuga yari kwemeza ko igiteka ikondana bica abakututsi bago murakoze murakoze cyane tufate umuntu umwe wa nyuma kugira cyo dusubiza umwanya abatumire bacu hama dukonklude ikiganiro rugamba wari wasabye ijambo urashobora kuwatsa mikro hama ukavuga ukagira icyubaza cyangwa ushikiriza nayakije sinzi ko mu nyumva Allo ego turakumva cyane mwiriwe neza hari icyo bashaka kubaza ego turakumva rugamba urakoze jakabazo rugamba uratwumva twebwe turakumva ego nakerekeza kwa Dr Manuel ziko mu kinyumva ndi hano je turakumva rugamba ego ejo igihe twari muri space y'abacika cumu muri 93 yanumvise Dr Manuel ngiravuga yarashishemo umugambwe wa MSD amanu bumenga agombiye kufatanya n'umugambwe wa Frodebu aronagira aduha umuco ko turazi yuko l'idéologie la philosophie wa MSD na Frodebu ari ibintu ari ukwezi n'izuba sinzi rero intumbero yari afise mugangira ashobora kuduha umuco kuri ico murakoze okay murakoze ndamwicure ego cyane gerageza nce muri make ngerageje kumwibutsa neza ntaho nigeze nazo nivuga ngo sinibuka ko nabize ntaho nigeze mfatanya MSD na Frodebu imwe yese irafise ubutore bwayo n'ubutari ubutore bwayo kuko nta nyambi buragahonze data wana par contre ndamwibutse neza icatumye ndayivuga ariko ntanga karorero muri imwe namye ndavuga nti tutandukanye les luttes politiciennes des luttes de la lutte pour la justice ndavuga nti par exemple si on est membre d'un parti politique là je pense que c'est à ce niveau là que j'ai donné l'exemple du MSD ndamubwira nituma nawuvuze niba narawuvuze si par exemple on est membre d'un parti politique hanyuma ntiro leadership de des positions déjà dans le sens de la négation canke à rencontre de la justice je pense non ntibuka verbatim ko nayivuze nagize nti il appartient aux militants de se distancer de ce dirigeant ou alors de faire le ménage tu kuba ntibuka précisément en quel terme nayivuze ariko je me souviens bel et bien avoir mentionné le MST mugabo je ne pense pas l'avoir comparé ni associé au Frodebu. J'aurais pu faire un parallélisme avec un autre partenaire. Par contre, comme on va dire, exemple MST, c'est une très bonne occasion de le dire. On a 93, parce qu'il n'y a pas de 93-72. Nous, par rapport au génocide des Tutsis de 1972, il y a cause de ancêtre du parti Frodebu,
par rapport donc à ce génocide tutsi qui est sévère et ces patrons du CNDD-FDD batwara igihugu bitabereye babivuga bagomba kwita ko yahiga ngo abahutu data wanje, c'est que le président du MST Alexis Nduhije yavuze que pour lui considérer que ngo habaye data wanje génocide contre les Hutus. Voilà. À ce titre donc, ni ko bituma twamunose twebwe nous autres sur la liste des négationnistes. Et c'est pour cela qu'hier, je l'ai cité. J'ai cité le MST. Ce n'est que sur une raison très claire. Merci beaucoup. Merci à toi. Ganibaza yuko bifa gutandukanya icyatsi n'ubururu. Hari umuntu yaduciye umugani mu Kirundi butazira baraba inyuma turaba imbere. Merci. Ego, uretse yuko imbere, même philosophiquement, ça dépend de derrière. Il n'y a pas de devant sans derrière. Il n'y a pas d'avenir sans présent, pas de présent sans histoire, sans passé. Merci. Merci à toi. Twakumviye. Ego Frank, est-ce que uracyatwumva? Ego ndabumva. Ego sinzi nimba wari ugifite iminota ingahe ngira ngo twoha abantu banyuma bakavuga wewe rero ukacu dusezera. Ego dufata abantu babiri. Hari uwitwa Justice murashobora kuduga ku ijambo? Justice yavuze. Yavuze? Justice yavuze. Parfait. Donc twoha ijambo abatumi. Utaravuga ni James and what? Parfait. Nibaduge ku ijambo. James. Adashoboye kuvuga reka kumbure duhe Dr Alphonse atubwira amajambo make ya nyuma hamwe na ndabona hariho abasabye amajambo reka imbere yuko Dr Alphonse avuga inge tubanze turabe hariho uwitwa Denise arashobora kuvuga twamuhaye umwanya. Hagera mikro yawe. Hari uwitwa Denise. Madame Denise murashobora gufata ijambo. Bon, Denise ntariko aritaba, turashobora guha Kenzo nabonye yadugije akaboko. Kenzo nawe nyene yashikirije ni kwera bagumije amaboko hejuru reka kumbure nashaka kuvuga kandi gato sinzwe bitwa warushaka kandi okay ça va. Iyo beko aravuga ama solution numva mukasi kandi adushikiza akatubwira ati imigambwe turakwiye kuyiheba cyane mbaze kumengo solution imigambwe ntayemera gose mugabo je nk'icama ca FPR je mbona icama ciza kandi mbona ari umugambwe none turonse nk'umugambwe meze nka FPR mu Burundi ho hari copfa. Murakoze. Urakoze cyane. Hari umutumire twari dufise kare yari umutumire wa gatatu ariko ntiyashoboye kubona yari afise umwanya yadukurikiranye ariko byanse yuko aja ku murongo kumbure ubuhinga ntibwagenze neza ariko yaturungikiye message yashaka ko tumusomera ngo jewe nk'umu anthropologue nkaza kwibanda kwerekana ko yari genocide nyezina y'abahutu nk'uko bisigurwa n'itegeko mpuzamakungu rya ONU rigenga amagenocide ryo mu 1948 genocide yakogwa n'abo
nita dinasti y'Abahima yatembagaje dinasti y'Abaganwa, nkaba nari kubisigura nifashishije ibyemezo bitatu. Icyemezo ca mbere rapport ya ONU aho ivuga ko ukwicwa kwa Melchior Ndadaye kwabaye byari byapanzwe kandi ko byakorwa n'abasoda bo kwisonga barongowe n'umuhima w'umucaba sinzi icyo yagombye kwandika Petero Buyoya. Hama icyemezo cya kabiri note ya professeur Jean-Pierre Chrétien, copie d'une note rédigée à l'intention de la mission d'information sur le Rwanda de l'Assemblée nationale française du 17 août 1998, l'Empire Hima Tutsi, page 5, quand on sait combien le FPR en veut toujours à Pierre Buyoya d'avoir organisé les élections en 1993 au Burundi. Icyemezo cya gatatu, les actes de génocide contre zakorewe abahutu de l'université du Burundi en 1996, auquel a participé Emmanuel Nkurunziza, alors président du BCD, bureau du conseil des délégués, binginzwe na hamwe na Jean Bagaza. Ibyo ni byari yashatse ko dusoma tubasomera kuko we atashoboye kuzijya ku murongo. Sinzi yuko hari icyo Dr Alphonse Rugambarara hamwe na Emmanuel mwogaruka kuri iyi message ya notre invité qui n'a pas pu atashoboye kujya ku murongo. Mu majambo avunaguye kugira cyo turangiza dusozera space. Nari ndi ngaho je Nkurunziza ndabigenza birabangutse, ni kimwe mu nzira bacamo. Reka mpere kubyarangirijemo urwo rurimbo rwiwe ririmba kuva ndagwite gutyo yuko Nkurunziza Manuel yakoze ihonyabwoko canke yishe abahutu. Sinovuga ngo ndabimenyereye kuko we nyene ubwiwe hamwe nahera arazi ko atakuri na kumwe kurimo. Nje kwiregura noba ndiko ndamufasha kubesha kuko we nyene arazi hamaze gushora ico kinyoma bakakimutera mu maso, arico gituma atawo bita ku mwanya gusa. Aha twengereje ntibitwengereje birababaje. Mwumvise ko n'uno munsi yabigarukanye ngo abo banyeshuri muri kaminuza bakoze ihonyabwoko n'Amanuel arimwo ko ngo babikoranye na Bagaza. Ico yakuyemo no munsi ngira yatinya inzara maramara mugabo biri kuri YouTube yavuze ngo president w'u Rwanda nyine Paul Kagame ngo niwe yaje kutugirisha inama ntunge gatonya kuko cyanditswe nagisimvye Selemverse Kimureto niko yakirise. Yego ndabumva ngira ni kubera mutagombye gucanga amasaka n'amasakaramentu. Murumva rero ko ntikarahera voilà. Donc ico agikora n'impaka so kugira ngo yitwarire Emmanuel azi ko atabyemeza bize ko sishobora kwagiza ico ntakoze. Par contre ni ya accusation ya miroir tubivuga kenshi, uburyo bwiza kuri bo bwo gukingira abakoze ihonyabwoko no gusibra abagwanje ihonyabwoko cyangwa kumara abatutsi babatera ubwoba maze bakangishwa nk'umuheto nk'igikona bace bashacoba baje kwiregura ku byaha batakoze. Nayo ibisigaye uyu nakaryo kubivuga sico cyane tuzindukanye yari yarinye ngaha mbere mu kwa gatanu ushobora kwihenda n'abateka umunazo kwa gatanu yari yatumiwe kunyene asiba ari ngaha uretse ko atabutumwa yarungitse nuko yarazi ko atajambo rya gishinga nta cyukuri yoza gushikiriza ngaha kwinyegeza inyuma rero ngo nkuba binonose muri anthropologie encore une fois kujya kwinyegeza inyuma ya sa maîtrise en anthropologie je ne pense pas que ce soit bénéfique ni aux victimes avuga b'abahutu yitwa ko gwanira ni au Burundi en général parce que yabagira ati Nkurunziza Manuel canke naka ndabagirije ko babesha ibi inishimikije biki. Mais sinon il y a convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide wayikirya nino ibyo avuga ni naco nigeze kuvuga sinzi ko cacikanye namwe micro yari yagiye nagize nti abinyegeza inyuma ya dimension anthropologique nta shingira ifise. Si ce n'est que peut-être cette partie-là, cette composante où les groupes ciblés, si je vois identifier d'un point de vue anthropologique, en tant que religion kanaka canke ubwoko wete nationalité. Nayo ubundi uyu mugabo nyene
arazi wenyine ubwiwe nigeze kubivuga ndabisubiremo le terme génocide c'est un terme juridique yabaye formé et proposé par Raphaël Lemkin umujuriste lui-même acanga ikilatini n'ikigiriki saho ngomba guteba aho ngomba gushimikira nuko uyu sinincacanye kuko urumva ahenda bagomba guhendwa yitwaza ngo isigura anthropologiquement pas du tout none nimba umunyamerika umuhinga wa mbere yerekanye ko ihonyabwoko rikurikira intambuko 8 mu nyuma gahenda ati intambuko 10 les 10 étapes du génocide zakozwe na professor Gregory Stenson un anthropologue yigisha kuri George Mason University muri Washington nico gice kituma en termes juridiques un crime défini dans le droit pénal international ici anthropologue nuko uyu rero urumva tumurekera hari yagaragaje kushora ikinyoma agombye gucuvya nkuru nziza Emmanuel wenyene ubwiwe arazi kuba ariko yina kaheze aho yagiye kubigurisha bakayimutera mu maso singomba kuhagaruka igikuru nuko atubahutse kuza kuvuga ibinyoma kandi yahaye kuko yari kubaje gusogota babacika tumanye baravuga tugira amahoro urakoze cyane kuri icyo kintu Mutama Emmanuel hari ahantu numvishe ko swate ngo mwiganye cyangwa ngo yakwigishe cyangwa aramwigishije nibyo murakoze neza oya niyo umuntu sinobishira kuri Nzeyimana nta wofata ngo akamirimbwa nawe ngo cuyiramiza ntiyobesha nandi wonda muhinyuza n'ikinyoma Frederic yarigeze kuba yigisha kandi apanze neza mu mutwe kuko uwo murumva ko ivyo avuga je lui lance ce défi ntibikigira base muri logique yaranyigishije première candidature na deuxième candidature cours d'introduction à la philosophie mu wa mbere na littérature africaine traditionnelle hamwe no mu wa kabiri première partie ya anthropologie culturelle du Burundi et figurez-vous ko ico gihe twaranamukunda twari dusangiye n'umugambwe ya milita muri UPRONA sindi ko ari muri babandi bavuga ngo abayinfiltré ivyo birabusha naho bwakeye kabiri bakaba mu paripe butu pure dur ivyo ntaco ivyo nagomba kuvuga nuko twasubiye guhurira ino yari yarahagaritse amashuri d'accord ino muri Canada muri Canada hanyuma ko mu kiganiro kidahagaze kuri inkuru nziza reka mvuge ku bijanye no kugwanya ihonyabwoko plusieurs fois uko nabivuze yaragerageje kwerekana ko uyo muntu yiga ivyigwa by'ihonyabwoko uyo muntu agwanya ihonyabwoko mwishira hamwe ko ahubwo ari wari umuvuna miheto kujya nabivuze ikiganiro nigihagaze kuri inkuru nziza ntaho atagiye kudodora ahashasha canke havuba puisque ariko biri ni muri citoyenneté immigration Canada bari musubije uko yabibahaye yaramwigeze no kwimaramaza umunsi ntora mon diplôme de doctorat West York University ngo itora samedi il a envoyé un email avec son contenu là muhejeje kumva ngo ngira ngo sinzi ko niho namubwiye nti wenyene ubwo yarazi ko yina kaheze nuko rero icakora tout au plus il a augmenté la tension et sur moi et sur ma recherche et justement ce qu'on a toujours avancé yuko autant les militants anti-génocide déploient des efforts autant les avocats d'Oroublé négationnistes type lui-même nabo nyene no désarme pas nico donc rero koko yarigeze kunyigisha mugabo ubu mumbarize ryari yo baheruka kwigisha kuko nimba yoja kwigishije ariko aravuga nibaza ko uwo mugotora ikuritarahira tugira amahoro ego cyane imbere yuko Dr Alphonse Rugambarara avuga Denise Christine yadusabye ijambo cyane ariko kugira ntaherano ijambo arashobora gufata umwanya mutonya cyane iminota 2 cyangwa 3 Denise murashobora gufata umwanya Denise twabahaye umwanya na kare twari twabahaye umwanya ariko nti muri ko murafata micro Denise Christine muratwumva murashobora gufata umwanya kumburera ikibazo mugomba mubaze cyangwa ari intererano mugomba mushikirize kuko umwanya uri kuraturega umwanya wagiye reka dusozerere na Dr Alphonse Rugamba okay ego Christine narimbonye wari uguruye micro Christine reka dusoze ego wafashe umwanya ego Denise mwiriwe na mwaramutse
Frank urashobora gupasa kwa Dr Rugambarara ngira ngo Denise yananiwe gato. Ego. Reka Dr Alphonse kumbure mwumvise byashikirijwe hari ico mwosozerera ko Dr Alphonse Rugambarara hari ico mwosozerera ko kubyashikirijwe mu gusozera inospe. Allo. Ego turabumva Docteur turabumva. Allo. Twebwe turakumva Docteur munashobora kufata umwanya. Sindabumva turabumva. Muranyumva? Yego. OK, merci. Ngira ngaruke kuri remarque sinibukwa yikoze sur le titre du space yari mukuri Burundi génocide des Tutsi. Nibaza ko ibyo twari twavuganye c'était beaucoup plus le rapport de 1996 niyo yari sujet twari kuvugira ko muri iyo rapport hakaba harimo le génocide des Tutsi 1993 no kubigaruka ko gatoyi kuko muri conclusion ibyo nifuza kuvuga nuko ngarutse ku byo navuze kare ijya rapport ivuga le putsch manqué, l'assassinat de Ndadaye et les massacres qui s'en sont suivis, dont les actes de génocide contre les Tutsis. Twabivuze twabibonye n'ama recommandation rero ijya commission yagize ayo enquête yatanze. Umuntu arashobora kuvuga gutanga amatémoignage, hari abavuze amatémoignage. Ndibaza ko Muhozi yagirishije amatémoignage ku bwicanyi bwose bwahabaye mu Burundi. Yaravugishije abiciwe ababo ko bari Abatutsi, abiciwe ababo ko bari Abahutu. Ibyo twarabibonye kuri Télé Renaissance kandi ni igikorwa cyiza cyane nk'uko yabivuze, umuntu aruhuka koko amaze kugira témoignage. Ariko kuruhuka by'ukuri nuko ajya ama recommandation ari muri iyo rapport yoshigwa mu ngiro, hakaba abantu babigwanira koko bari hamwe kugira ngo ukuri kw'igihugu kuboneka. Ibyo nivyo no shimikira ko cyane kuri la question du rapport S 1996/682 qui n'est pas un rapport exclusivement sur le génocide des Tutsis, mais qui est un rapport sur les événements zabaye à partir du 21 octobre 1993. Hagaca hakurikira des recommandations. Nibaza rero yuko twogerageza kwirimita kuri ibyo essentiellement, ntitugende kuba juge et partie. Même au niveau du gouvernement, le CNDD-FDD est juge et partie par rapport à ivya 72 yashize imbere. Ivyo ntaho bishobora gushika, nukuri ntaho bishobora gushika. La recommandation nuko haba une instance internationale qui s'occupe de ces choses-là. Rero sans trop de passion, turabe yuko ibi bintu
turimo depuis des années babivuze batanze ama information yashize imbere n'ibindi. En définitive, nous devons retourner à la justice. Comment cette justice va se faire sur le plan international? Essentiellement parce qu'il s'agit de la question du génocide, et c'est ce que dans ce rapport, la commission a insisté là-dessus. L'international doit s'en occuper. Niho réellement abarundi boronka amahoro. Mugabo abarundi nabahe nibaza ko arabavuye muri idéologie d'exclusion et de génocide, nabavuye muri gushira imbere beaucoup plus des identités divisionnistes. Turazi ibyabaye mu Burundi concernant la division, on a la divisionniste partout. Bakaba koko abarundi bavuga ati umurundi wese yababaye arafise uburenganzira bwo gushikana ububabare bwiwe, hanyuma akarenganurwa par l'international et même par le national. Nous devrons y arriver. Murakoze cyane, ndashimiye abari baje ngaha bagatanga ibyiyumviro, bagatanga intumbero. Tugerageze turabe yuko twese hamwe koko twoshimikira kuri la justice, la fin de l'impunité, le retour à l'identité nationale. Murundi ama institution azokurikira abikurikiza. Murakoze. Ego cyane murakoze. Imbere yuko tusozera, mu mushinga naye Mukasi yarambwiye ngo hari akantu gatonya agomba avuge kanyuma mu majambo makeya mu nukuri sinzi ko mwanyumvise. Ego docteur, twakumvise, twabyumvise neza. Ego oui, turakumva docteur Alphonse, turakumva. C'est vous. Oya docteur, turakumva. Okay, sorry nuko ntabona rero. Frank. Ego oui. Niwe watumva. Me nawe twakumvishe Mutama Mukasi. Ijambo rigwanyu. Gatoyi kuko hari wari yambagije ko ngo tworonka ngo umugambwe umeze nka FPR ngo twowanga ko je ntemeri sinjemera imigambwe, kandi umuntu avuga ati shamba ico twarihuriyemo nico nanga. Jewe nibaza ko FPR, leta ya FPR hari ibintu ikora dushobora gukora mu Burundi tutarinze kubicisha mu migambwe, turonse leta tukanisunga bijya bariko bakora mu Rwanda, kuko nibaza ko byinshi bakora vraiment nka byose ni byiza, cyane cyane ku kibazo cyo kugwanya ihonyabwoko n'iterambere. Nibaza ko c'est un très bon modèle pour moi, mugabo ntiturinda guca mu migambwe. None ubu ko twabonye ko uronse leta ishobora gukora byiza bikora, on ne doit pas nécessairement transiter par un parti politique. Nico nashaka kongera ko. Ego cyane Mukasi, reka tubashimire Dr Emmanuel Nkengurutse nkuru nziza, plutôt je m'excuse, mwadufashije kino kiganiro. Nshimire kandi na Dr Alphonse Rugambarara. Hagera reka ndagushimire ku mwanya wawe wafashe kugira umfashe kushikiriza kino kiganiro. Shimire kandi n'abafashe amajambo bose batandukanye, Innocent Muhozi, Hagera hari icyo bagomba bongereho? Ndashaka kugushimira gusa kubera ngira ngo nabaye umukoste mwiza. Wabaye umukoste mwiza cyane. Kandi nizere yuko no ku wundi munsi tuzoba turi kumwe turiko turashikiriza ikindi kiganiro nk'iki. Mugire ibihe byiza, mugire aho muba mwubahwe.